bakunzi ba Eric Burundi TV aho muherereye hose mu gihugu cy'u Burundi. Ndakubwira ati nibutari bwakanda subscribe kuri Eric Burundi TV kandi subscribe. Ubwo ukomeza gukurikirana ibiganiro byacu bica kuri Eric Burundi TV uronka ama update ibiganiro umenye ukuntu abantu babayeho n'ibikorwa byinshi. Muri byo biganiro tubazanira abakozi bari mu mirimo, abakozi bari mu bikorwa. Rero nivyo nyine tubandanye kugira ngo dukomeze kuraba ko ibintu bigenda neza. Rero ndagutumira kana subscribe my behind the camera my cameraman Lily Queen akuzana my image ameze neza. Hama ukomeze kunkurikirana. Muvyeyi ni mpore. Amahoro. N'umunsi twaje kubatemberera hano aho nayishaka tuganire ku bintu bimwe n'ibindi. Ariko bwa mbere na mbere nashaka abari kudukurikirana bashobore kumenya ati mwitwa bande, bamama nde, ahantu ibindi situbandanye mu nyuma. Hariho cyane. Urakoze cyane. Mwitwa bamama nde? Tweti ba mama Emerine. Ego. Mama, nashaka tuganire ku bintu byinshi ariko mu byo tuganira ko turaza kuyaga ku buzima abantu basanze babayemo. Ndazi urakuze, uramaze kubona ibintu byinshi ariko mu byo tuganira ko turaza kwisunga ubuzima muri iki gihe abantu barimo. Uragerageje kuraba mu buzi abantu bakora ku bwawe nawe urafise akazi usanzwe ukora ntugusanze gaho uri mu mirimo ni kubera ko gwaruka gwinshi gubu rutijukira ibikorwa bito bito. Nukuvuga ariko gwavuga nijukira ibikorwa bito bito bijanye n'ibintu by'igisagara canke by'ubuzima baba babayemwo bavuga kwiberaho neza urumva batirukanga ngo barondere nawe urumva utarondeye ntushobora kubaho n'ingorane ku bana kwera usanga abavyeyi benshi bariko bararira ko umwana ati ngo tugende mu bikorwa akavyanka kagomba kuguma yikubitira amasite hirya no hino urumva ubuzima usanga bugoye cyane kandi umwana amaze kwinjira mu bintu nk'ibyo byo kuhanguza gukora haba hariho ibindi bintu wabagamize gukora hari usanga agiye mu bintu by'ubusuma byo kugenda aratora ibiri kwibarabara yiruka yirira kuko ntagomba kuruha. Ego tugerageze kora mu karere musanze mubamwo ugwaruka gwinshi hari ugwaruka gwiga n'ugwaruka rutiga. Kuri we bishitse ukavyara umwana akanka gukora akanka no kuja ku ishuri kuri we ucufata umwanzuro umeze gute? Basa kuja gukora canke ku ishuri ukavyara umwana byose akakugabira muri ivyo bintu urumva birababaza cyane biratubabaza ahagomba kwitahira aza kurya gusa atari karakora nawe urabyumva yuko hari ibintu bibabaje cyane uragerageza guhanura ugashiraho impanuro ugashiraho ibihano mugabo bikanka umwana yashoboye kugaba aragaba nyene bigakunda kandi akavyemeza ijana kwijana bitumwe n'uruhari bazengana nibo bagenda barahendana mbagiye iwabo akabona uwo munsi baramufunguriye agarushe muhira ati ntujya kutagiye gukora atakikorwa na kimwe wafashije urumva akaca avuga ati harebye ndashobora kwigira hariya ndazi kufungura neza cyangorane urumva no kwirarira ngo mene irarire nta kibazo nyumva wewe umuvyeyi uratuntura kandi ukagera kure cyane bikakubabaza ati none gamana umwana je namuvyari iki shaka kuyumvira ati yo nkamenya simana aravyaye kumbe naho bishoboka icyo cyaziye nk'igeragezwa kuri wewe none rero urakibamo ko nyene ukagerageza gutanga impanuro ugahana byase cyo byihanganira nta kundi. Tugere kuri iki mwe mugikura murafise ukuntu mwakuze ugerageze kuraba indero mwahabwa n'abavyeyi banyu igihe cyanyu n'indero abavyeyi b'ubu bari guha abana babo urabona ari cyo kimwe? Urabona igihe twakora twebwe nahora twakina cyangwa turiko turaza guceza uwo mwanya ntiwariho umuvyeyi wawe arenze honyene asanga wicaye yakubariye icyo ukora urumva akacagaruka agasanga nturagikora anakuravye gusa ijisho wacha wibwiriza ati aha nakosheje yagowe aranyica wacu haguruka ugenda ukagikora cyangwa nagutumye n'ahantu ugati bakubara ati aha shiriye amate kwibabi usange yakamye gusa urabe ngene umanza kuyabona
Aigo. Wagenda uriruka wavayo wiruka uvuga ati mana fasha sisange amate yakami. Benshi baravuga ko byo babitumwa n'isi ya Facebook na WhatsApp y'ama Android. Atabana indero myinshi yatakariye muri ibi bintu aho haje technology zo gukoresha ama Android, Facebook na WhatsApp. Kuri ubu nuko mwa mubikora. Sino bitahura kweli mugabo hari igihe byo biri urabona uko hari ibintu byo kurorera amavideo ayo masimu nkubu ungira ngo nta mwana kire cyaba bato gusa nta mwana n'umudasanga ajenga telefone. Wowe watunze telefone ungana office imyaka ingahe? Cyo mbere nta telefone hari utunga uvuga ati ni kubera ko mugasi nibaza ko ari kubera kubura uburyo ahubwo ngira ni kubera ubona atanyungu ndende yo ushobora kumarira muri kano kanya. Cyo aga telefone ndifitira gatoyi nako kuwasiriyana nyene naso baravuga ati bimeze kunuku urumva ntabyo kuvuga ngo nafise ngo Android reka tuze kuri iki naco cingo ingo nyinshi ziri kubakwa muri no minsi zirafata nimero ya mbere mu gusambuka cyane wowe urakeka ko byo babiterwa niki? Urabona ingo nyinshi ziri gusambuka zirava mu buryo nyene ntahenda kubarira umwana yakuze muhira utavuga urumva naho agenda kubaka cyane wa muhungu akarongora baramenye akazi ko guma yiruka hirya no hino urumva ntashobora kubaka ngo bigume urumva umwana yubaka akurana indero kuva kera muhira umuvyeyi yaravuga akamwumviriza ati ujya n'umuvyeyi yaravuze kandi yagezwa kumwumviriza ntore icambariye urugo rwiwe urusanga rutekanye uravyumva. Kabiri niba ibintu byo kororeza amasimu ibyo mu ma video hariho imico myinshi usanga ishobora gusambura ingo nyinshi nibyo bintu birabamwo no kurorera ama video biratuma ingo nyinshi zisambuka. Yego cyane. Reka nenda gushimire tugarukiriza aha ariko nongera ntera kama bariko turaba ati nimba warorera ikiganiro bibe byiza ko kana subscribe hama commentaire twayikeneye bya twumvizwe no bakiri ikiganiro nari kumwe na mama Emeline turaganiye byinshi ariko bikenewe mukazokunda kino kiganiro tuzomurondera kandi twongeye tuganire cyane ndabakunda yaragiye Simba from City intare mu manako behind the camera say Lily Queen mu cameraman wanje kuzana image ameze neza cyane hama ndagukunda cyane ciao.